Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru muri bw'ikirundi cyahera ku ngingo ziyagize imyiteguro ijanye n'umunsi mukuru wa Noeli ngo niriko igenda neza bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bavuga ko bugarijwe n'ubukene kandi ko n'ibintu vyazimvye n'amafaranga angana imiliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 4 biri mu ntererano yatanzwe kuri uyu wa kane n'amashirahamwe y'ubwishingizi hamwe n'amabanki n'abikorera utwabo kugira ngo ikibuga intwari kibandanye cubakwa idonido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dasiye kubaha ikaze murano makuru tera mu bijanye n'inyubako amafaranga arenga miliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 4 hamwe n'imifuko y'isima igera ku bihumbi 16 niyo ntererano yatanzwe kuri uyu wa kane n'amashirahamwe y'ubwishingizi amabanki hamwe n'abikorera utwabo umukuru w'igihugu akaba yasabye abanyagihugu kubandanya baterera kugira ngo inyubakwa rusangi y'ikibuga intwari ibandanye kubakwa kugira ngo izokwinjigwe igenekerezo rya mbere rusama mu mwaka uza ku munsi mukuru w'abakozi tumukurikire. Abashikiranganje bose bagiye hamwe bemeje yuko bagiye kwikata bazotanga twese hamwe turi kumwe imiliyoni 100 ariko najariho ishirahamwe ryantumye nayo ryantumye ko rizotanga miliyoni 10 ahubwo nagira ndabasabe muze muce mushira pancarte hajya imbere yanditse ku iyo konti kugira n'utari ngaha abibonye azamenye ahategerezwa guterera murumva yuko tuyigenze. Bamwe bavuga bati hamwe mwoca muduha ibikoresho mu mezi 3 nabo bazabatweretse aho bagejeje none rero turabateye intege kandi tubandanye dukora ibikorwa rusangi kujya twahora kuko nayo n'amafaranga kandi nongere nsabe hariho amakrebe mpora mbona ariko aragira marche ngaha mu mabarabara mbe ni kuki batoza gukorera ngaho umunsi umwe bagende bumvikanye ajya amakrebe agira amamarche muraza mugire marche ngaha nyene nivyo izoba ari vyiza niho muzamwerekanya yuko namwe mushigikiye inyubako y'iyi stade. Umukuru w'igihugu akaba yipfuza ko iyo nyubako rusangi yo kwinjigwa igenekerezo rya mbere rusama umunsi mukuru w'abakozi n'akazi atari umunsi mukuru wo kwikukira nkuko nari mpejeje kubibabwira. Naho mu bijanye n'imibano imyiteguro ijanye n'ihimbazo y'imisi mikuru wa Noeli ngo ntiriko igenda neza bamwe mu baguzi cyo kimwe n'abadandaza bari mu isoko y'impuzu mu Ruvumera bakaba bamenyesha ko bugarijwe n'ubukene maze n'ibintu byazimbye bagasaba ko hokogwa ibishoboka kugira ngo ibiciro bigabanuke Jean-Marie Mayonga. Ugeze mu isoko ya Ruvumera ubona uruja n'uruza rw'abantu ariko nkuko bivugwa na bamwe mu badandaza impuzu ngo ntababashorera kuko ibintu byose bizimvye eka no mu badandaza inyama nabo nyene nuko basigura ko ibintu vyahindutse bagereranije nuko byagenda mu myaka iheze. Twe tudandaza impuzu muri isoko ya Ruvumera egome ariko nubwo ubona abantu ari benshi baba bariko bararengana gusa baraba ariko ubundi ntibagura kuko abantu barakenye gose abakiriya baraza bake bake ariko si nka kera egome benshi nta mafaranga bafise baratinya ibintu vyarazimvye kubera n'amakori yadugijwe amakori yabaye menshi y'umurengera egome bigaca bituma abakiriya badashobora kugura kubera ibintu vyazimvye kandi basanzwe bakenye. Ufatiye mu minsi yahera mu byerekeye akazi kacu k'inyama hegereje iminsi mikuru nk'iyi ya Noeli na Bonane abakiriya baba baza gusuma ku bwinshi ari benshi ariko muri no minsi tubona umengo byarahindutse nta bakiriya benshi tukibona ngaha nkuko byahora
sinzi ibyabaye, sinzi ko ari ubukene buri mu gihugu, sinzi yuko abantu atamahera bafise. Vraiment mu ijambo rumwe nuvuga yuko atabakiriya benshi dusigaye tubona muri no misi yo hegereje iminsi mikuru. Abakiriya barapungutse kubera ubu bintu byaradutse, ibintu byarazimbye, umuceri waradutse, ibiharage biraduga, bica bisaba rero yuko abakiriya bacu bapunguka. Impuzu nazo nyine zarazimbye ntibaza neza, urabibona naho mfise benshi ngaha, nabo mfise abakiriya barenga nk'igihumbi ngaha, naho urabona munsi nta nabakeya mfise. Abaguzi naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bavuga ko ubukene mu miryango n'iduga ry'ibiciro bituma bamwe batabona uko biteguriye iminsi mikuru yimirije. Yaba abaguzi n'abadandaza bose basaba ko amakori yogabanywa ku bidandazwa kugira abantu boroherwe babigure batazimbwe. Ico dusaba nk'abadandaza dusaba yuko botugabanyiriza amakori kuko amakori y'umurengera niyo ngenda muvano yo kubura abakiriya kubera ibintu bica bizimba. Ivyo biruko mu gihe hasigaye imisi 2 gusa hahimbazwe umunsi mukuru wa Noel. Arakoze mugenzi wacu Jamari Mayonga. Baserukira amadini n'amashengero basabye urwandiko ruyemerera gukora mu kiringo cyari gitekanijwe n'amategeko, basabwa kwandika amakete yo kwishyuza kugira ngo batunganirizwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yabisabye inyuma y'inama bagiranye bashikiriza ko hari abatarazironka kuva mu mwaka wa 2019. Uwo mushikiranganje ababazwa nuko hari amwe mu makosa yakozwe n'intwaro mu kutishura ayo makete. Jean de Dieu Irakoze. Muri iyo nama bamwe mu barongoye amadini n'amashengero bagarutse ku bibazo vy'abasavye kwisunga ibwirizwa rigenga amashengero n'amadini kuva mu mwaka wa 2019 ariko n'ubu batarishugwa. Kuva muri 2019 ariko gushikira saha byaboneka nibijanye n'igihe bandikiye umushikiranganje icete umwanya bifata kugira ngo atange feedback mbega umwanya ungana gute, ari igihe abantu babandikira icete babasaba abapresidente canke ibindi bibazo baba bafise ugasanga haraciye bizibiri kwezi Kuri ico kibazo umushikiranganje arababazwa nuko intwaro hariho amakosa yakoze, asaba banditse mu kiringo cyari gitekanijwe kwibutsa maze bishugwe. Abantu nandikiye umushikiranganje mu by'uburenganzira, abantu nandikiye umushikiranganje kugira amaretso de la paix, kugira retso de la paix kubera niko babwiye hamarika dufise harabaye ibibazo byose conforme arabo abantu baranze makete administration yefata n'inengo twaye la suite hani byo ndabisa ndiko kweli vuga rero indamwandika maletso de la paix maletso de la paix nari poze muri societe yose ndasikoze kuri mu societe. Nkuko uwo mushikiranganje yabishikirije, yo nama yatunganije kugira barimbura ivyafundikiwe mu nama yabereye mu Kayanza haraheze ikiringo cyababa umwaka. Harakoze mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Naho mu gisata c'amagara y'abantu, abantu 5 kwijana basanze bagwaye indwara y'igitugu cyo mu bwoko bwace, mu gihe abarenga 12 kwijana nabo batowe indwara y'agasendwe. Ivyo nibiharuro byatowe mwisekeza ryo gupima indwara y'umugera n'izindi ndwara bijana mu kwezi kwa Munyonyo n'ikigo gifata mu mugongo abagwayi b'umugera wa sida ANSS. Deogracias Ndayitwaye ko umushingwa bikogwa muri ico kigo akaba avuga ko ivyo biharuro biteye ubwoba ko vyofasha leta kugira ikikoze mu gufasha mu gupima izo ndwara nuko imiti yoboneka vyoroshe. Tumukurikire. Gisekeza ubaye umwaka kugira 3 turikora, abantu bitavye iryo sekeza bose na 664 nko kuvyerekeye iyo migera y'igitigu igitigu c'ubwoko C cyaraduze kuruta
kuko twasanze dushitse kuri 4.9%. Ngarutse kuri ivyo vyerekeye naho utwo dukomere two mu bwinjiriro bw'igitereko ibiharuro twatoye ni nka 5%. Ivyo vyose birekana yuko izo ndwara n'ubundi zibandanya ziheka ku mugera wa sida. Ariho rero n'izindi ndwara byanadutangaje mbere ivyo twasanzemwo izo nababwiye zandura biciye mu bihimba vy'irondoka nk'ivyo vya blenoragi ku bantu 120 bazipimwe twasanze hafi 12.8% bazigendana birateye ubwoba. Nayo kureba ibijya byo vyerekeye ibishashara bimeze bitakondilom n'ibintu byaduteye n'ubwoba gose kuko ku bantu 33 bonyene bari baje kugira ngo basuzumwe ivyo twasanze abashika 5 babigendana. Ivyo vyonyine urumva ko byaca biba 15% ni ibintu biteye ubwoba. Twebwe ibi biharuro tugira murumva yuko tubigira mwisekeza bica bigaragara neza yuko ivyo ari ivyo twabonye gutyo harakenewe vyihuta rwose yuko abasanzwe babijejwe eka mbere na twebwe tubiroyemwo tugafatikanya n'abandi bose ko hoba icigwa ikwije ibisabwa vyose kugira ngo tumenye neza ivyo bintu kuntu vyoba bimeze mu gihugu. Ahubwo nk'ubico kogwa ca mbere kuba yuko abaganga bonyene babanza bakamenya yuko izo ndwara zihari iyo bariko bavura bakibuka no kubibaza abagwayi abo rero bakabanza bakabimenyeshwa kandi bakaguma babifise ku muzirikanyi. Biranasabwa rero yuko no mu makoraniro y'igihugu ko bogenda bakebura abantu kuvyerekeye izo ndwara kuko umuntu wenyine atagiye kwipimisha agera kumenya ko ayigendana imazi yamaze kurenga inkombe. Ico twosaba nuko vuba nko mu mwaka uza hoba abantu benshi hoba inzego nyinshi zibidushigikiramwo aho kugira ngo tugire ku bigo vya ANSS gusa ahi Bujumbura n'Igitega no mu Kirundo ahubwo vyaguke ivyo bipimo bigirirwe benshi kandi bigirirwe ku buntu cyane cyane kubera izo ndwara zirafata n'ivyo zikakarira cyane abo basanzwe bagendana umugera wa sida ariko n'abandi batawufisega naho nyene ibiharuro nuko tutabizi ariko ntugire ngo nibiki. Ningaha makuru twe bateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira aho mugire byiza aho muherereye naho butaha.